Usakubujije kuza kumvuga ndiko ndasenga. Byone sinabikubujije. Izisa ko naseze waryamye nje kugendeye gute. Kandi ico gitabo sinanakubuje kuzurafata ico gitabo. Tugende mu nzu byawe ndakubwirere byo. Urumva pasi kino gitabo ni cyakera cyane. Cyanditse n'umugabo yitwa Ngabo. Kivugamo inkuru y'abezi n'abazuba. Urumva yari inkuru y'abana babiri gusa, Ngabo na Sofia. Icyo gihe cyari igihe kitoroshe. Urumva cyari igihe cy'abezi n'abazuba n'abantu batumvikana cyane. Reka nangure ku rupapuro rwa mbere ndagusomere icyo gihe kuno cyari giteye. Wavukiye mu gihugu cy'abasokuruza benshi bita icy'amata n'ubuki. Kuva icyo gihugu cyitwa igihugu, abakibamo bose bitwa abantu. Basenyera ku mugozi umwe, bagasangira kabisi n'agahiye. Iyo uba umwami mw'icyo gihugu, wategerezwa kubura umuganwa, kandi wavukanye imbuto, baca bakwita mwezi. Zuba yari murumuna w'umwami, yifuza cyane kuba umwami kuva akiri muto, ariko we nta mbuto yari yavukanye. Yama yifuza kwica mwezi kugira afate ubwami, ariko bikamwanka mu nda kuko bavukana. Niko kurondera inyendamuvano, aca yiba imbwa y'umwami. Mwezi ngo abyumve bimwanka mu nda, ahitana ingabo. Bamusanga ageze ku kiraro bita Rukundo, barahagwanira bavukana, na yambwira hapfira. Zuba n'umugore wiwe barajabuka bacitse ku icumu. Umwami mwezi acashinga itegeko ryo kurimbura ico kiraro Rukundo, kandi ko Zuba n'abazomukomoka ko bose bazitwa abamenja b'abazuba, kandi ko nabo bagiye kwitwa abezi. Uhereye ku mwana azovuka, azoshirwako ikimenyetso mu ruhanga c'ukwezi, ikimenyetso c'ayambwa yakunda cane Rurebeya. Kuva ico gihe ubwami buba bwiciyemwo kubiri, haba ubwami bw'abezi, haba n'ubwami bw'abazuba. Abezi baba borozi, abazuba baba bari. Iyo Rurebeya bafata nk'ikimenyetso gisanzwe, niyo yatumye ico kiraro Rukundo cabahuza gisenyugwa. Haca haduka indyane, inzigo mu bavukana, amaraso araseseka kubera iyo Rurebeya. Mu kirabo kwa Sendegeya ibara rihejeje kugwa, aho abaserukira abezi batanye mu mitwe n'abaserukira abazuba. Abari aho bemeza ko Munashida aserukira abezi ari we yasotoye abazuba, benshi bakomeretse, abandi bari mu bitaro.
z'ibyambuka z'abazuba burya harimo umushinga ntahe jeni nza gushinga itegeko harya ni bashire kujya nyene kuvuga twe tubere burya barimo umushinga ntahe umushinga nayo yobaye muri zijyamo uzurabe gusa ubareke urabona nyine batugize bari tamatanga iteko gusa nzobutungane byicare neza tuze dutunganye igitero ciza kwibarya ko batugororeye tusigana n'umuti ko batugororeye tuzobazindukira abazuba ntaco ningira urakerekanye baradukoze mu gahanga umviriza rero tuzotunganya igitero kimeze neza tuzokwereka tuzobatana hari umutazosigara kuduhohotera kuri ngo bizijana oya reka niwe nta umuntu yabakomekeje nkuko muri nakuba Ega nawe bakononye imihimbiri bajyana iki ni kidaje bagigweko reka geza ngo ntiba bintu bitubona kandi ari gutegeza kumihigera nakabusha nawe bakugiriye kunugendesha ikintu bankubise namba ari umuhini yani kidaje nyene nivyo bari bafise shobora kuba ari umuhini nakidaje sondiye uko ntaco tuzobihora we oya no kubazindukira ko tuzobategurira igitero kimeze neza kandi tuzobahasha uyu muhini bankubise niwo kujana oya nivyo ndagira mutanga yego raba mushira kuno kandi urazi ikibi cyabarya batsu Jesse nibaza ko na shetani umwero w'isi zoshobora kwakira iwayo kuko ikibi cyabo kirusha ubugome bwa Lucifer sinokubesha urabona ukuntu bangize urabona ngene bangize nayo ngiye kwigurira irengwe kwa Sendege niyitariye ngaho zanumva ikidaje kimengoka nitekerereje nze nta n'ijambo niri inigeze nkora mu kanwa kuri kw'Imana hama ngo n'abantu mugabo ntaco ibyabo bizotunganywa neza ikibi bakoze bazocishura n'umwana wabo gusesa amaraso y'inzirakarengane zabeze ayibona bakabaca amazosi amaraso yabo bakayasomeza ibikonjo n'ibijumba bakagirisha ari kuko bazi ko twahezagiwe n'Imana kuko bazi ko tuzohora ku ngoma barya abazuba bahezagiwe n'Imana uvuza biki cyangwa sigaye mvuga ukavuguza ampoze Jenny ndao Jenny mwana jita uri kurara negative papa negative mwana jita aya samu negative mwana jita décline toi ndizo ngabona abetse mana mutama karori mwana jita karori vuga ikibu cyawe nzogwanira umuryango wanje nivuye inyuma nivyo bangombwa ndawufira uzowitambika imbere nzomutambika inkota mwibongo Goliath ndarengutse mwana jita twara gahungu ubandanye bakomeza ruga mwana jita gahungu karashobora kuba mu imbora kimanzi kajana hari gihe kutabaga kwa mukiye ariko ivyo byari bukwiye ko byigisha umwana wawe imbere y'abagore umva abagore bijya we ntavyuzi kijya n'igikuba cy'ubutwari beke karakubise none ngiye utanafungu urazisangiza wewe nyene utabe kuncanga umutwe hanje gishaka mbere Ninde yo makarorero kizina ry'uruhara Rurebeye
imbwa nka intambara ya leta hagati y'umwana hamwe n'umukwe wiwe amaraso araseseka bapfuye imbwa boga mwareba mbe muri icyo gihugu nta zindi mbwa zari zihari Ni gute umutwe ashaka bwaye wanije? Natore muri kajya kabanzo. Ke Mbema. Wone mwe diva. Chawe sapino. Mwe mnapenda kuiba. Changa mukwiye ufanye suta kurutu. Mugavumanga hagahini. Tikangenda kubwira umuyobozi. Urashobora kumura ko jewe. Mureka genda. Bango. Meni. Chati mbere kuvuga. Chanda wajani kuvuga. Ya. Igikuru mu byo badutumye nuko ntoduha amata n'inyama natwe tukabahiharage n'ibigori. Imbuga turayitse. Imbuga itayishe so wawe. Ushobora kwikatisha imwembe urya. Monashi. Amata yonyene n'inyama ntitutunga abana bacu. Bazogwara kwashi n'izindi ndwara zitandukanye z'ivyuririzi. Uko ari kubibona na twe turaborozi nabo n'abarimyi. Yego. Reka tubahe kuvyo ubworozi n'abaduhe kuvyo uburimyi. Gutyo abana bacu bazogira amagara meza. Amagara meza. Hari umunsi abazuba bigeza kwifuriza amagara meza. Canke bashaka kuduhonya n'akari gasigaye.
mu kuduha ibyo bintu byabo usanga byuzuye mu burozi hari icyo utazi mu mwaka w'igihumbi n'amajana 936 n'ejo bundi hanze harateye inzara yitwaza gahusha yatumwe n'iki yatumwe nuko abazuba bari bafashe ibyo kurya byabo abishiramo uburozi bazi ko tuzobirya twebwe abenzi ngo baduhore twese hanyuma rero bibagarukako uzabura zimwe byagenze umwami yaciye abimenya aca ategeka ko ivyo bintu byose bari yamenye ko birimo uburozi ko biturirwa byose reka bishe byose bihe baba babazuba bacemera binjirwa muri inzara imwe yatura gushikaho tubafashisha amase y'inka zacu bakongera bakarya ubuzimba burazisharisho n'intembe z'ibitoki izo havuye barya aba Halo yewe turakomeye kwishuri habaye ikiga umwanya ndawufise mutoya reka nce nsimba ndaje yego sawa naho mukanya rero ndaje we ncanza sawa uragenda ubabwire urazishuba ubabwire ko ubenzi turya dukaravye uravyumva ibyo vyumviro byanyu muzobivana mwebwe n'abana banyu ntamuzukuru banyumva neza mbere mbira mu biro Ninde yatanguye gukubita uwundi? Reka kuducanga mwabigara. Ninde yatanguye uwundi? Niwe yatanguye gukubita by'ukuri. None we kutakomeretse? Kutakomeretse. Uyu no yatanguye gukubita uwundi mwana. Yakubise ndi. Wakubise mugenzi wawe umuhora umuzuba. None umuzuba ni iki? Umwezi ni iki? Ko muntu uyu ukuntu akwaseseka ukuntu uyu yasesesa amaraso nawe nyene yasesesa amaraso nkuriya. Cyangwa dutandukanye kubera mu ishuri bamwe bicara hari abandi bakicara hari. Cyangwa ni zino rurebeya mu dushaka kuva tukivuka. Mbega bagiyo babashira ko izina nabo nyine bari guca babetse cyangwa jewe yo munshira ko iya bazuba naye guca ngo muzuba ziba apoze cyo kiri urazuvugisha rero kumva rero ruzu tumenye icuza ibituma narakuvyaye nta musoda yibwira yibagira ikivugo ciyo uranyu uko sase bibi kibi no kwa muri kuragwa muri ryakosa nyene uranyumva? Uranyumva? Ntunyumva? Guriya
mutware aje gusaba ikigongo aciye mu mashure yose asaba ikigongo abana asaba ikigongo abigisha agenda aravuga ati namenje atabigize ucuzo mari uravyumva mwana je tora Samson subira mu ishuri nawe ndosubire kumva mwaganye mu ishuri muzombo murakoze muyobozi ariko mubwire nawe ntandusubire gutwara amakaye yanje azara yanyiba kandi ari umuzungu ndi hano ku ishuri nk'umuvyeyi wabetse oya nk'umuvyeyi w'abana bose directrice umuvyeyi wabetse icyo twifuriza abana bacu nicyo bazoba ngabo ntiwamwigishije kuba ingwanyi none akazi k'ingwanyi si ukugwana uno munsi yakubise ubwa mugenzi ejo azokubita wewe directrice oya ujya mwana araretswe iryandera riranywe n'iyabezi urabyumva neza n'iyabezi ahubwo mbere numva amajambo uvuga arantangaje nimba kazi kakunaniye uravuga utanga imihoho ndagiye rurebeya iri ku ruhanga rwawe ntuzi ikisigura ntuzi yiva rurebeya ndazi ikivuga sindavyibaza ko amatati mufise reka kuyashiramo abajya abana ibateza kuyakurana bajya abana n'ibintazi ajya matati bategeza kuyakurana bategeza gukura bazi cyarico bateza kuyakurana ajya matati ubwo wenyo wabakurutse ba directrice ico mbona harakwiye kubakwa amashure y'abazuba bakigana bakava mu bana bacu uravyumva hariho nimba akazi kakunaniye urambarira ndashire uvuve mu kazi nta kundi haje abandi kandi haze umwezi nyakuri sawa bari Ici manager. akiri igitambaro wanuni ucambara rapidement ucuja gusenga c'est un ordre. Avec plaisir. Aho shasa ho yazoye gusakira. Umusirikare wo kuri ntakangwa n'ubusabusa. Aha ndi umugabo. Ndi umugabo. Hamwe kandi umugabo afite ijambo rya nyuma. Ego kweli. Ubu rero nawe urabaye mwadije. Aho inyabuzi zitari mibazirira ku meza. Etiki. C'est moi mon agida. Jewe. Nije agida wa agida. Ndavuga ari kijana. Jewe mpuze. Urabaye mwadije. Agida. Generale. Ndavuga upuze wanse en position de crivite. Ça va manager à qui dit. En position. Mais c'est un ordre. Wesha. Menya ko subirayo wambwa. Nuva nahi yano bagwakida hita. Subira ni ngoga. Mumbabare. Korona amaboko neza. Asine mumbabare. Urazi kona gukubita ikibazo cyo. Subira ni ngoga. Hansubire base hansubire. Imbura kimazi ngo bakaza bavuga we nguzunguzo binwa yahe utatabari. Ndarushe.
subirayo subirayo bagusize Kariyati. Turaba. Kumva basodamugira ibanga. Turaba. Kariyati. Uyu ni umugore wawe. Ushaka gusamaza muri agenda sange gwavuye. Kumbe iki gihe cyose twamaranye. Kumbe niwe bavuga ko basodamugira ibanga. Kariyati. Kariyati. Urasi. Uraga ndo gushira. Arazi kono kubita ibintu byo mu mutwe. Basi tubireke basi. Zana kwa nufisi nagaki. Shira hani ngogo. Nakatoye hajya hasi. Ntiwumva? Shira hani ngogo ngako. Aratuno uno mwana ko Musa. Mwana dusa mbonye. Umwana murasa? Si umwana wawe. Usima wawe wiwe. Wewe ushaka kumzuja kabo. Ya tufise umwana mwiza. Uraje mu Asa no. Oya tufise umwana mwiza. Numba ujya ngo uyu muhungu ari umwana wawe. Ufise umuhungu mwiza. Abasoda mugira ibanga. Iyo ni umbona papa munajita. Atashaka kuvuga akijinyike. Na ufise umuhungu mwiza ngo uzomuza retse turakina. Turakina ngaha. Kumbe igihe cyose twamaranye ntuwigeze ngura ko ufise umugore mwiza nka kujya. Kariyati we ufise umugore mwiza. Nuko umunsi umwe uzonjane tuzogene kuraba ujya mugore wawe na cumbe n'ubugari tujye ujya mwana wawe turakina ndirirwa ngaha jenye nako tuze turaza gukina umwana mwiza ufise umwana mwiza yakwamana umujinya ukwiye kuryoherwa ufise umuryango mwiza umwana mwiza umugore mwiza Yati nakagore ati uzombwire basi ifu Asikono ku niguru bunyere. gore Asikono ku chubunyere. Korea Makuru dukesha mukuru mutumba w'abazuba avuga ko bagiye kwicwa n'inzara kuko inka z'abezi izo nyimirima yabo ngo bakigirayo bacira nayo bamira nkuko ari kurumva kano gasuzuguro mwishwanje baba batugaye rugwe Ndarenze. uguhenere nawe ntumuhenera kwita Ikiburanyo. ariko twenge turazifise nimba bagomba ko abana bacu bicwa n'inzara nihatangura biwabo buhoro genza gahoro buryo ugomba gufata imbwebwe yigira nk'utayibonye igatontoma ugafunga amato ikaza yiruka yibaza ngo ruritaha ije kugusibira ko ukayitangiza ibiganza mu izosi ukanigura ukaryoza ugashitsa ku mwuka wanyuma fata uburozi bwica vuba Umuti w'ikimbeba? genda bumije agira ku mirima y'imiceri ariko mushire ku mababi gusa Ngomba mpintane abambarangwe bene wacu ndakwemereye ko ejo uzobona imirambo y'inka impene intama n'ibigurube birambaraye imusozi urabona akosa agasuzuguro kabezi rindira ejo bazombona
rero icyo nashatse ko tuvugana kuri kano kagoroba nashatse kubabwira yuko uravye neza ngene inka zikamwa mwino minsi biraboneka ko zitaronka ubwatsi bukwiye bongereza inguvu mu by'ubwatsi ubwatsi bukwiye tugira ngo turonke amata menshi amazi ya nkoko nazo muzorondera ry'amasondori ziguma kugira ngo turonke amagi menshi hanyuma ubwire bajya abakozi basanzwe baragira impene nabo iye murakwajya bati bariko baziragira ko zironka ubwatsi neza mugakurikira neza none ko mengo nturimwo wewe muri kwenda kugira no sawa wigwende ukurikira ko uyu muhungu ariko aragufasha kuko je ndabona ko afise ingeso ntabona neza sindabibona hari ibintu ntabona mwabyumiza rero ukuza mwaraba mukurikirana nabi kwitwa mwabize neza mukurikirana neza kuri gutwenguza kandi we niko wamumeze yubona ari hanya ashobora kugufasha uzakurikira urabe ko agufasha kuba hagufi umurikirane urabe ko ibyagira sindabibona neza ntabona arimwo urebe ngiranje ku kazi wewe ucugenda urabe uraraba inka uzikuyakuye uzishire kwinkuyo uzigirire isuku zicane sivyo urabe n'imitavu ko itahava yo ataragera tugende kandi wumvise ko intuze yabyaye ya nka imwe yari yapunitse ukuguru yayekuwa mu wese yabyaye twikurikirana neza urabe ucura bugufasha ubonye utabishoboye sivyo asha yabyaye akanyana asha nimbwa ibereye wumvise acha zova mbona shida byo mungu ashobora kuba ari kimazi namwe amuvuze ngo umuntu nyawo Korea, kisongo yahi. Hangama, zoguhayagiza Burundi dukunda. Hangama, hangama. Izo mbura kimazi, intabarigwa intumba z'abazuba. Ntibarigera bamenya yuko ukubaho ku mwezi atari muhe zabo ariko ari muhe z'Imana kuko handitse ngo nzokuramiza abamarayika banje ntuzokoroka ngushike hasi nta nino rizokora hasi bene database shwari mitumba yose muhamagarane kuko tungana twese amuzi turi yego cyane ingwe ntiyarizi gufatira kwizosi yarigishijwe tubamene magunira mugende murunde mu isesero ry'amazi ivomera imirima yabo yego cyane hamwe ivyo bakora byose bagiye kuvomera imirima zizoce yuma yose kugira nabo babare ngo tubabare itanana bose murondera amashiri mushwari mitumba yose abantu bose nyange numasigara iyo nama umwezi hose n'ubwaye mushire kunderuzo iyo nama niyo muhitani imisore y'inguvu bamwe bagasongo bose mbazane nta numwe asigara twese tugira rimwe wababwiye bagende ko bari umunye nimwaheza yego tuzoba turiza umurya mu kirwa sivyo yego kiza muce mugaruka yego tugandarire nka zacu harimo yabigoro yanje maze yamabanje sivyo twarayikunda ite murayizi aduha amata meza shibukiriye muraza kutubwira ubunyene
ntusubire kundaba. ndakuravye no wamenje yangabo yamenje hagwanira umuzuba ndanyotewe. Nanje ndanyotewe. Tubigenze gute? Tuje kuyanwa. Nimba inyota ufise atari bukwice, ubona gute tuyanyoye inyuma y'ivyigwa? Ishuri vyari muri kaya gakete mwarimu yafata. Nari nanditse. Wari wemeye? Isaha 10 z'umuhingamo turabe duhurira hari hepfo ku mucamo handi musi y'igiti. Nza kuza ndakuzanira yanyu hasi. Nza kuba ndagutegereye. Uwo munezero wawe si uw'ubusa ku mutima wawe hari ikintu kidasanzwe nenga wavutse ubwa kabiri hora mbona kiga nakumve si hari yagiye mu nama ahubwo reka ndagufungurira nabategurira ibyo kurya biryoshye mama icara jewe ntabyo kurya nshaka
nani byo kunywa nkeneye ahubwo ikintu numva cyane ibyo by'inteko numbaza ahubwo ikintu cyo cyaka nuko icyari cyakwandi cyane nifuza ko akarimi kawe ko kuguruka kakanganiriza byose atakintu na kimwe kisigaye ari wowe uratanguye ntusubire kumbaza iby'abezi n'abazuba mama ntiyakwimira umutwe urabona ko ushaje bijye nabikubaza kuko nabona ko ari byo byonyine bibaho nk'amateka ejo hahise umutima wanjye wari ukomantaye gusoma nk'uwa farawo ariko uyu munsi ni isegonda imwe yonyine mama isegonda imwe yonyine umutima wanjye wari umaze gushwanyagurika ucika ubunwenwe ibyo uravuga n'ibiki nanjye ntacyo nzi gusa ndumva ko ari ubusazi so icyo utabona ima ubukumi bwa nyoko no kwifuje kumenya ubukumi bwawe mama ukiri inkumi ariko papa yari ku muvuduko ndiyo umunsi wa mbere mutangura kubona namubona kida niryo jambo ryari yakubwiye ha ntabyo ndakubwiye mama c'est un ordre je refuse Mama! impeta umunsi wa mbere yaza yaje yinyegeje aca arafukama atarayinyambika atangura kumbwira yambwiye ko yayihawe na nakuru wiwe aca mubwira ngo uzoyihe umuntu ukunda kurusha abandi bose mbabarira icyatumye intebe nakunda avoma y'amazi igitari bwashike umuti wanje ari umuhagarara ariko nkimara kukubona sinari kumwe watuje imbere ko twivuna inyota reka ngira icyo ndakubaza mbe izuba n'ukwezi bihuye hacabiki ubwira kabiri nakuze numva bambwira ngo iyo ubugira kabiri bubaye ibyari umuco bihinduka umwijima amatara ntasubira kwaka urumuri ntirusubira kumurika umuriro urawurondera aho wawushize ukawubura ndetse n'imitima y'abantu igahagarara uyu munsi mbona ari ugitangaza kuri jewe kuko mbona ari umunsi udasanzwe Sophia ngiye kuwandika muri nibada kuko nsanze ibyo bambwira kera bitandukanye n'ibyo ndiko ndabona umunsi wa mbere yaza yaje yinyegeje aca arafukama atarayinyambika atangura kumbwira
Imana yasezeranye ko mu gihugu aho nzoba nk'umwami nta n'ububasha bwo kuzihitiramo uwo tuzobana nk'umwamikazi n'icyo gihugu. maze kwihweza ijya nino no mu micungararo nasanze atawundi yombera umwamikazi atari wewe mwigeme mwiza wonkundira ukazombera umwamikazi n'icyo gihugu cy'isezerano. mwami wanjye kuko itegeko ry'umutima wanjye ndemeye no kuzokubyarira ibikomangoma bw'ubwami bugwira. none ga mwami ubwo bwami bw'isezerano bwitwa gute? izitwa ubwami bw'ubukungu. Mas wiriwe nagiye kuramutsa umugeni tubimaze reka tuvuga kwa bose nkaba yari yatetse neza genda ukarabire azava kambunga hinga n'inzara agahunga none nk'ubu kushitse amasaha ndakubwira wowe usigabirira cyane rwose kandi nkazosubira kugera aho dufungura utarabone tutashika ngaha uzocurara ubusa mbere ahubwo mbere uzoshusubira wiriwe vyumvikana nani uri mu biki uburi mu bikire urabona wa muhungu wawe ubona avuga uburi mu biki Bunumi. Ati ushaka kuvuga? Vuga, sitanora. Mwana chita. Mwana. Hari umwigeme nakunze. Kandi umwigeme turakunda. Félicitations moi. Nutinye mwana wanje. Icyo cyerekana ko watanguye kugira ibyumvo by'abantu bakuze b'abagabo. Kandi félicitations. Naye nkeneye n'umukazana. Niko ndasaza ndakeneye umunsi ukuru. Sawa, félicitations bien. Madame, mwongere two kurya fungure. Abyibuhe. Narakubwiye yuko umunezero usigaye ufise. Atari ubusa. Bamenye kuva cyane. Twamenyanye kuva kera ariko sinabwaye mubwira uyu munsi twahuriye ahantu heza cyane ahantu hatuje nange ndegera
ndamubwira ikindi ku mutima ndamubwira ko ndamukunda ndamwambika impeta caratwenga ndamubwira ati ndagukunda caratwenga gusa icyakoze ni mwiza kandi arabereye urugo numva nifuza kumenya uwo kazana bwitangaza abaye yitwa gute yitwa Sofia Zuba mwene mutama kadogo amatwi yakumvirije yatuma ci ndamwambika impeta yambwiye ko yayihawe na nakuru wiwe aca babwira ngo uzoyihe umuntu ukunda kurusha abandi bose urambara majesi nzizi iceye mu bazu urabazi bati amatwi yanje yakumvirije yatuma ci uranyambitse bati wafashe impeta y'agaciro y'abezi uyambika abazungu ntuvuye ko ari yampeta naguha niyo yatanze yayibye hahora ndayibika oya ntuvuge nibyo honyine kuba wabwiye umuzu wakumukunda ni ukumenja ni ukudukura ko agashambara twebwe abakwe abeza reka ndakwereka nzotuma ndayizana ejo basi mubwira mbabarira mama wamenje akasa guhane reka se ejo basi nzotuma ndayigaruka mama wamenje mama nawe ibintu wakoze ntibibaho wamenje mama mubwira mama wumva neza jewe nkiri muzima nkiri jewe ukundi jewe nta mukazana w'umuzuba azopfa ngereye mu nzu yemwe urya iyo mbura kimaze yawe gira gutya umufate nk'uko mutigeze mumenyana ko atakiriho uranyumva Goliath mujane umugirisha ikrebiti kandi ubone ko anyuzwe neza ubone ko kibiteze mushitsi mushobora guhindura izina ryanjye simbe nkitwa umwana wanyu mushobora guhindura imibereho yanjye nkaba nk'uko mubyifuza mushobora guhindura icyo ari cyo cyose kuri jewe ariko ntimushobora guhindura urukundo ndamukunda so cyaha uza guhindurwa rero kandi burinje rero tuzabona nanjye ndawukunda Bye. tuzosubira kubonana. Bye. Sofia. Aha. Abonetse bawigira.
ni kuki wogiranira ubucuti n'ingwe ihaze kandi uzi neza ko ishonjeho kikurya Sophie ni ryari wabonye abezi n'abazuba basomana Sophie mbwira umunsi wabonye bicara hamwe bakayaga bagahuza warabibonye mama ndagutahura ariko icyo nabonye mu ngabo by'ukuri ni intare ariko intare itagira inyama ijya ivyatsi ehe noneho arabagenda inyama nta keza nigeze mbona mu bezi bw'ingo ngeze aha atishiye wewe azica umuryango wacu wose ndazi n'ivyagamije ngira amaso yanje ntabona neza nta ntungane ndigera mbona kuri ino si y'Imana nka ngabo sinitaho kuba yitwa umwezi ahubwo nitaho urukundo ndamufitiye nta n'icyo uzovamo wewe nawe nakubwiye shaka mtani na mtonya wa jenda jendile Ntabwo ufise. oya ntabwo mfise ngabona umwana mwiza kumubaza sikwari Sawa muze ntabwo ndamujyana. kuba nguravimvye mu maso ngabo nisho ndaje ngira niko naryamiriye cyane ejo naryamye ntebye naringize ubwoba kuko iyo ubabaye je mbabara kabiri Sophia imuhira umuriro uraka kimwe nahora nibaza ko ari ibyishimo kikora iyo ndi kumwe nawe ariko iyo nshitse muhira gica kicika intambara nanje muhira kuva ndababwiye ko nkunda nyine umwezi naciye ncika umwasi urukundo rwacu bagumijemo amacakubiri yabo iyi ni intambara ikomeye Sophia ni intambara igwana intwari gusa tubigire gute urankunda byo gufa ndafise icyiyumviro umurozi yararogeye kera aratinda arashika ku isimbo y'inuma umwana wanje nkasanga n'ikinuma mwamuriye mwitegure guhamba duhamba Wowe n'umukoshwa wawe mwagize kuntwara umuhungu wanje kugira n'ubu sinzi ko ngena merewe mwarangiza mugaca munsanga mu rugo ngo murabazuba bwira umukobwa wawe amvira inyuma y'umuhungu wanje amatwa nsumira
numva ngo yamuhaye n'umuti buca tumurukisha umaramarana n'agakobwa kawe inkoshwa ni wewe ukagira n'umuhungu w'umuhimbiri ninde yakubwiye ko nokwemera gushora umukobwa wanje ku macuniro aha azonywa amaraso akajyana n'inyama z'abazuba bene wabo kuko nzi arizo mfungurwa zanyu mwega bezi sindabazi muratwubahutse hari icyo mutarabona mpeze kuvuga mwese mwagiye nta mukobwa wawe ari ngaho na ngabo ndamuheruka kiva ku ishuri gushika n'ubu ntiturasubira kumukubita ijisho ndahejeje nturava ngaha nyika rero nibaza ukuntu nzobaho ntagufise niwe cakure yanje ese bizongendera gute ko ari we wenyene utuma nja kure y'inimbaha useruka mu bihe bigoye ukambera umuhoza erega niwe wenyene mbonamwo kazoza kanje ingoma umbe hafi kukumbaye kure sinobaho my neighborhood ni wewe nikundira no mundo tezanje ni uneye uruhagarara my neighborhood uranyinzuza wewe vuga ijambo rimwe umutima wanje utuze ni wewe nyene umutima wanje ubura amaraso yanje agahagarara ukariwe waserutse unkura mu gahinda kabamemukiye numva ashaka kubana nawe ibihe byose ute mama unyite papa w'abana banje maze tuibanire ngo gutagitana basheje umbabarire umbikira ibanga erega wewe nyene mbonamwo kazoza kanje ingoma umbe hafi kukumbaye kure sinobaho my neighborhood ni wewe nikundira no mundo tezanje ni uneye uruhagarara my neighborhood uranyinzuza wewe vuga ijambo rimwe umutima wanje utuze erega wewe nyene mbonamwo kazoza kanje ingoma umbe hafi kukumbaye kure sinobaho ni wewe ushobora kuba intambamyi y'ubuzima bwanje mbere nk'inzo nkingire my neighborhood ni wewe nikundira no mundo tezanje ni uneye uruhagarara my neighborhood uranyinzuza wewe vuga ijambo rimwe umutima wanje utuze my neighborhood ni wewe nikundira no mundo tezanje ni uneye uruhagarara my neighborhood uranyinzuza wewe vuga ijambo rimwe umutima wanje utuze
mwananje nyorohereza ubuzima umunezero wanje nuko nakoma ndakubona hafi yanje utekanye uri byose dufise niyo mpamvu twakwise ngabo yabetse nk'abavyeyi bawe twiyemeje kukurinda ingorane n'ibiza none uragomba kuduca mu myanya y'intoki kuko uri gukina n'ibyo utazi uri kugira umugenzi wawe Samusoni, Yudita na Romeo, Yesu Kristo hamwe n'abandi abo bose bapfuye bazira urukundo kandi ntibabyicujije. Nimba urukundo ari icyaha nta muntu n'umwe azokigera abona ubwami bw'Imana kuko umuntu wese afise umutima ategezwa kugira urukundo. Urukundo si uruhitamo, urukundo nibwo ruguhitamo. Bavyeyi nkunda kandi nkasonera data mama notuma nicwa n'urukundo hako nicwa n'ihorihori rifatiye ku macakubiri yanyu. Amazi yamaze kurenga inkombe nta kintu ngihindura. jewe nasi twamaze gufata ingingo. Urumva neza egeranya utwi wawe twose mu masaha atarenga 29 no kuvuga aya masaha asigaye ingwiza ijoro rihe n'umunsi weje ucu tuvira namaze gutabuza itike y'imodoka izo kujana imanamba kwa nyokoromo. Jewe nshaka kubaho ndakubona urateye isoni kuko nkamwe womara iyi byonyene ngaha bosanga narakwiyiciye jewe nyene ubwanje. Uranyumva papa iyo ngingo yamaze gufatwa yamaze no kuja mu ngiro uzosubira gusohoka ngaha hirya y'ejo kuri iyo modoka. Uranyumva amahoro mwiza wanje ndindiriye kuyabona. Icyo hari barire ntari kumwe nawe Itiro ricika umwansi iyo ntango yo kwibuka ya ntango yawe. ndumva hari icyo mbuze muri aka kanya ni presence yawe. Reka indoto zanje zibitsaho mw'iri joro kare utorera mu ndoto ntanzi wandi nk'izi mukunzi waragana mbeho umunsi wose ugenda n'amahoro. ndiko ndavugana nawe n'amahoro ariko ndiko ndavugana n'ababyeyi nk'intambara igihe tuvanye atanuko bambata icyomvuye bamita icyo kumahira ahantu ko bisundashawe nukwandikira ubutumwa byananiye. Wihangane mukunzi, urya icyamwa cyose cy'umugisha kiva ku giti cyo mu ruhu. Ibi byose bizohera ahari amarira hatsuba impundu. uri intwari y'umwami wanje mwese ushobora kumenagura imitima ikomana. mbwira mbewe ntibagushwaniye muhira. Oya mbe nta nicyo bigeze bambaza ariko hari icyo nshaka kubwira. nzakubwira ejo nitwajya kuri wa munsi mukuru wo guheraheza umwaka w'ishuri nitwahurira. Reka ndakoreka uruhuke ndaza urarusha. ubwira ijoro ryiza mukunzi urarahajyana. ni byiza mukunzi wanje ubwira ijoro ryiza.
nibyo cyane hano kuri teguye kandi sofa tugende twamaze gucererwa ndabona ibikunze manje arwaye kandi ararembye okay nanje cyari kindagishinga ni cyari cyo kure ahubwo na ahubwo cyari kindagishinga urinde gutamwitaba ni papa yampaye gasopo ngo sinze nige nsohoka ngo urugo ngo amasaha 29 dahetse aha navye norotse ariko ijoro bambwiye ko atarico bakugize Sophie ariko papa uragiye uko nameze ni hamwe nyine amarira y'umugabo atemba ajya mu nda naho ubundi ibihano yampaye biremeye gusumbya uburemere ni navyo nanshatse tuvugane kandi birakenewe ko tuvugana vuba na bwangu namwe nsigaranye Sophie reka mjane na musaza wanje ndambwira mama ko yagiye kwa nyoko reka tujyane na wewe oya reka mjane na musaza wanje sawa cyasaba urusha nk'ugiye kumutora kugira ngo akanya ko kuganira nawe sezeranira ko kuza kumurinda nko ari kundinde rya misore yabenze musezerano ngwaye yakumubana yambara